Inyuma yaho ibiciro vy'ibiribwa mu gihugu cacu c'u Burundi vyari bisa n'ivyimonogoje, aho vyagaragara ko buri mudandaza wese yashinga ibiciro bivanye n'ibintu bibiri canke bitatu yifatiye ubwiwe. Hari bamwe bavuga ngo ingorane z'ibitoro ngo tubikura kure, abandi nabo ngo ndabirangura bimvunye, abandi ngo amatransport, abandi sinzi ngo amatagisi. Inyuma y'iyo myidogo yose canke y'ivyo binyoma canke y'ukuri koba kwinyegeje inyuma y'iduzwa ry'ivyo biciro ridakurikije amategeko, ubushikiranganje mu vyo bujeje harimwo urudandaza, kudandaza, kwiyunguruza, amahinguriro n'igisata c'ingenzi arico tourisme bushinze kuri uno munsi itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 ibiciro vya leta ku biribwa vya buri munsi umunyagihugu wese w'umurundi yakenera buri munsi. Aha aye hakaba harimwo ubwa mbere umuceri wera w'umurundi, ikiro cashinzwe ku giciro gito ca mbere kibaho ari 4,000, ngo iyo nivyaduga bikarenga ntikize kirenze 5,000. Bakavuga ngo umuceri wera uvuye hanze ikiro ni 5,000, vyaduze bikarenga ntuzurenze 7,000. Ibiharage vya jaune vyumye ikiro 4,500, vyaduze bikarenga ntibize birenze 6,000. Ibiharage bimwe bivanze bakunda kwita ngo kirundo canke buryohe n'ibindi, ikiro bagishize ku mafaranga 2,500, vyaduze bikarenza ntibize birenge 3,500. Hakabaho ubushaza bw'iwacu, ikiro bagishizeho bwumye bwo Burundi, ikiro bagishize ku 4,000, biduze bikarenga ntibize birenge 8,000. Hakabaho ubushaza bubisi ari bwo butoto, ikiro cagiye ku 3,000, buduze bukarenga ntibuze burenge 6,000. Hakabaho ibigori vyera bijyanye tusanzwe turima, ikiro casizwe ku 1,700, biduze bikarenga 2,100. Bashiraho ifu y'ibigori imwe ikoboye zimwe zica mu masosiyete mu makampuni, ikiro bagishize ku 3,000, biduze bikarenga ntibize birenze 4,000. Ubwo bugari nyene bw'ibigori budakoboye bisigura bwa abanyagihugu basanzwe bikorera barinze gukaranga ibikona kuriya musanzwe mubizi, ikiro bagisize ku 1,900, birenze bikaduga ntibize birenze amafaranga 2,500. Ikiribwa c'icumi ni farine de manioc sec, aco kivunde ikiro cashizwe ku 2,800, biduze bikarenga 4,000. Bagira farine de manioc sec inyange, bwa inyange nyene muca muyumva, ikiro cagishizwe ku 1,500, biduze bikarenga 1,700. Bagira ngo patate douce locale, ibijumbu babishira ikiro ku 700, biduze bikarenga 1,300. Bagira ngo pomme de terre, ibiraya bagira ikiro 1,000, biduze bikarenga 1,800. Bagira ngo manioc frais antiberkile, imyumbati mibisi, bashize ikiro cayo ku 1,000, biduze bikarenga 1,500. Bagira banane douce, igisahira bya bitoki tugura nyene bitoto, ikiro bagishize ku 1,000, ibiduze bikarenga 2,000. Bagira petite aubergine, intore mu kirundi, ikiro bagishize ku 1,500, biduze bikarenga 2,500. Bagira ngo itomati ikiro bazishira ku 2,000, ziduze zikarenga 4,000. Bagira ibitunguru vyera ari vyo onyobra, ikiro bagishira ku 1,000, biduze bikarenga 3. Bagira oignon rouge, ikiro bagiha amafaranga 1,000, biduze bikarenga 3,000. Bagira inyama zifise amagufa ari bya twita ngo canga, ikiro bagishinze ku 220, biduze bikarenga nta kurenza 25,000. Bagira inyama y'umusoso, ikiro bagishira ku 22,000, biduze bikarenga ntibirenze 28,000. Indagara zumye z'indundi z'iwacu zirobwa mu kiyaga ca Tanganyika, ikiro cagiye ku 20,000, ziduze zikarenga ntizizorenza 60,000. Ikiribwa ca 23 bashizeho huile de palme locale non raffinée, amavuta y'amamesa,
basize iritiro ku bihumbi 4 iduze ikarenga ibihumbi 5. Baca bagira kuki ya savonoro iritiro ibihumbi 10 iduze ikarenga 13. Baca bagira tournesol canke amahoke iritiro barisize ku bihumbi 10 nyene uriduze rikarenga ntirirenza ibihumbi 18. Bavuga amata aba y'imfyufyu canke y'ikivuguto iritiro 5 riduze rikarenga ibihumbi 3. Isukari ya sosumo ikiro cyagiye kuri 6 nkuko vyahora biri biduze bikarenga bakigumeje kuri 6. Bacagira ngo sucre importe isukari izanana hanze mu bihugu byo bibanyi canke kure ikiro bagishize ku bihumbi 6 biduze bikarenga nikirenze ibihumbi 8. Bacagira sel de cuisine non ambare umunyu uyu usanzwe dutekesha umwe wera ikiro bagisize ku gihumbi biduze bikarenga nikirenze ibihumbi 2. Bacagira article 3 toutes les dispositions antérieures contraires à la présente sont abrogées. Ngo ibiciro vyose vyahahora bidasa n'ibi dushinze birafuswe birakuweho. Article ya 4 ariko gace ka 4 bavuga ati la présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Baca bavuga ati ibi biciro dushinze uru rutonde ruvuye mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji ukwiyunguruza ama industry eka n'ibisata vy'ingenzi ibi bishizwe mu ngiro iyi tariki nyene bisinyiwe ko aho bisinye kuri no munsi tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 bikaba bisinywe n'umushikiranganje yitwa Marie Chantal Nijimbere. Abarundi ibiciro muravyumva mudashaka guterana canke kwirirwa mura ja mu migere na leta canke n'inzego z'igihugu kurikiza ibiciro kuko uwo bidandaza ufise abasonzo ufise mama wawe ufise abana ufise abayomba n'umuryango ukomokamwo ukeneye gusuma kandi nawe ubwawe ukeneye kugira stock bigabanutse nawe urashikirwa ubidugije ego nawe birakononera gusa kuko abari ukuradandaza wowe ubona kumwe ntaco bikora honda. Rero abarundi ni mwige kureka kwikika mu kiza mwitwaza ibi na biriya. Leta y'igihugu cy'u Burundi iradukunda kugira barinde bicara bashinge bino biciro nuko bicaye barabona ukungene igihugu gisanzwe cimbuka mwese murabizi bakavuga umwimbu w'uno mwaka canke w'iki gihe turimwo ni mwiza umeze neza reka dushinga ibiciro bigende uku canke bagasanga bicaye bariga imvo ni nyinshi ziba zatumye imitwe y'indongozi z'igihugu yicara hamwe cane ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kudandaza kwiyunguruza amaindustry amahinguriro hamwe n'igisata c'ingenzi buricara bukiga ku neza abanyagihugu. Mwabonye ko ibiciro babigabanije aho twahora dusuma ugiye gusumisha make ku munsi wasumisha 60 saa sita no mwijoro aho yabari make abarenza benshi abafise benshi mu ngo baratswashika mu 180-170 kuduga. Ariko kuri ibiciro leta idushingiye kuri uno munsi nibaza ko bigiye guhinduka kandi turashimiye leta mvyeyi ikomeze ikora mu muco ntangere. Hama turasavye inzego zijejwe gukurikiza ivyo abashikiranganje baba bemeje canke babigiye hamwe bakavyemeza nabo inzego z'umutekano zibe hagufi amasoko ziraza hari zibe hagufi abanyagihugu ntibanigirwe mu ndi menshi kandi ibi biciro bavuze ntibirengwe ibi bita ngo prix maximum sivyo bababwiye ko baca bashirako nivyo bababwiye n'ivyaba vyarabuze nimba ari ubushaza nibwabura bukageza ku kanyuma ntibuze burenze amafaranga aya suko babwiye suko bababwiye ngo niyo muca mushirako oya mutahure bavuze ibiciro nibi ariko nivyabura bikabura nimuze murenze aha canke basanga bagiye kugurira ikivunde mu alimentation ndi bashiye kuba babishiriye hico alimentation usanga ikivunde ku amahera yo kwisoko atari ikidandazako aho rero no bababwiye ati nimuze murenze ibi biciro urakoze ubutaragira sabone kuri Fleury TV ntibagira kugenda aftonza ko gakengeri amagire jeme na partage muhana no makuru ukana no makuru mu butumwa kandi n'amakuru meza cyane ku no munsi uri hejuru umunsi wa kane.